tubahanyene aha iwacu mu gihugu cisa aho navukiye ndahakunda nzohamamaza kugera hose kumpera z'isi mvuga Burundi nico gihugu c'amata n'ubuki namwe murabibona ewe Burundi ngira ndakuririmbe sha bafere nzako nyene kwere sinobabe zaba ari montage ariko rero ikintu nkeje igihugu cacu c'u Burundi ahaye sivuga ati ni montage nahageze ndiko ndahakandagira ni mu gihugu cacu c'u Burundi naho bita mu ntara ya Bubanza muze muhashike muzosanga ari ahantu hameze neza cyane gose raba uyu musozi raba ahantu ngene hangana itomati urabibona ntituzosure kugaya ahantu benshi kenshi bakunze kugaya bakunze gusuzugura ngo intara ngo za ruguru ngo wapi ngo nta kigenda raba izi tomati wazi nkizi maze gushika Bujumbura cha tuvyibuha cha dutagata nk'ibigori byose maze gushika Bujumbura cha turonka akagari k'ibigori gasyeye neza cha ntangura kugira iki kugira amagara meza ndacabana nduga rero kugira ngo nze kumenya ahantu ngeze kwisanzwe beshi barakora uburimi abandi bakorora hari abantu usanga nkaho haruguru bafite amararo y'ingurube n'inka ivyo barafise kubikora bigatera imbere muga nko nk'ivyabirize kubera ko beshi bahora bayirimamwe imaze kuja muri oboha imirima myinshi nk'imwe baragiye barayonona muga barameze nk'ababihagarika kugira imirima imanze yere bakunzi ba Ivyo Talent TV uyu munsi ndi kumwe namwe ariko ndi mu bihe bitari vyiza murabibona bakunzi banje muranzi yuko amazina y'uwanje ari Jedor imisi yose twama turi kumwe na David Harrison niwe aba ari nyuma ya kamera ariko jina David Harrison umunsi twagize ikibazo twazimiye turi ahantu tutazi nabuze no kungene nsubire inyuma none ahantu vraiment turi nabuze hariho nukuri ntacu ngenge buke mbaze kugira numve yuko nuro nkunza gusubira inyuma yego kamera maye twidugire buke basi oh la la ni hatari kabisa yo muvyeyi ni sawa murakomeye mudukunde atukayaga namwe nimba atari bibi yego murakoze cyane gose hamaje banyita Jedor sanzwe mumenyesha makuru nkora ku rubuga bita Ivyo Talent TV aka karere ndimo reno vuga yuko ntakazi neza nashaka mutubwira ahantu ngene hitwa hariho kino gisagara kumire citwa nazende wiyorogorotse hano sindahaze muganda nziko ari ku muzinda muzinda ni Ntara canke niki muzinda ni tuvuga ni komine muzinda hariho komine muzinda na komine Rugazi urumva ziragabo hariho komine muzinda na komine Rugazi urumva ngaha rero turi ku muzinda kuri centre ndagushimiye cyane gose David Harrison cameraman ndagukunda cyane gose abambwira akazina nitwa Harerimana Juliette ndagushimiye cyane gose Juliette tumbwiye ahantu ndi numva ndiko ndahatora buke ndazi ndaza kugera aho ngeze suko imari bahezagire cyane twidugiye di cameraman ngende hiyo ndabona ahantu hameze neza cyane gose numvise akazina bavuze bita ngo ni ku muzinda ubunge nahantu yitwa Mutama aje ni ku muzinda sister nawe tuneze ndakubaze nawe ingo ndakubaza ka ningo ingo ndakubaza kano gatoya sivyo ningo ama yegira gasinda gukubika yegisinkoni jiba yita Jedor sande umenyesha makuru korera kurubuga bita Ivyo Talent TV namwe babita gute Nyishuyimana Georgette usakazina keza cyane rwose uri musaza wawe okay rawo nyene muri kumwe ndabona murasa cyane gose hamaje hahantu ndi ryambe ndashitse arambye ati ngo bayita ku muzinda ivyo yego nukuri niko bahita ku muzinda gusa hari kinatambwiye neza kandi ntaramenya neza muzinda ni Ntara cyane muzinda ni komine
ni komine none intara ya Muzinda umva ko komine ni Muzinda intara yayo urayita gute Bubanza bakuzi ba Mijo Talent TV ngezi Bubanza natembera naguma ngendabukiye ngenda ntazi kumwe ngezi Bubanza yego naho bangaha nyene wapi mba mu ruce yo ruguru kibera nyene mu ruce kuri centre uba kuri centre nawe hariya mu ruce ndagushimye cyane gose ngene kurambwira ahantu ubona maze kumenya ibintu bakunze byo Talent TV harambwe yuko ndi muri commune Muzinda unambwiye yuko intara yayo ni Bubanza ndaza kumenya ibintu byinshi cyane gose nagendeye abanyabubanza kugira ngo ndabayagishe numve ukungene yuko twese Yesu agira iki Yesu agira neza twigire imana bahezagire cyane okay namwege beba taxije Genda David Harrison urabona aha hantu kungene hameze neza hatagase inge banze nambore kwanzisha kose ndiko ndahabona neza aha bambwiye ngo ni ku Muzinda komine ngo ni Muzinda zone ni zone Muzinda komine Rugazi zone Muzinda intara ya Bubanza ni intara nziza cyane gose iteye igomwe iratagase cyane ariko uyu munsi nagenda abanyamubanza kandi ngomba bayagishe kuko nabagenzi cyane gose David Harrison tubandanye tudugesha tunagira ruguru kabisa ego sinebwaduga umusozi umunsi ndawuduzi ndaza kubabwira abagenzi banje bose ndaza kuvuga yuko nanje mvuye hahantu hameze neza hamwe dukunda gukura ibifungurwa hamwe agacere kunda kunshikira akajumbu akumbati nahigereye kandi nza gusubira inyuma nanje ntagize iki ntagatahaye twidogeye ndi mugenzi David Harrison zuranyerikana ngende ubuga ni jambe nduze mpuho zuranyerikana ingene ndiko ndaduga abanyabubanza bayaga neza cyane gose ono kungende hasi ono kungende hameze hakunda cyane hakunze David Harrison bebe bijya n'ibigori raba no kuri iki kiyaya c'ibigori urakibona raba iki kiyaya c'ibigori umusozi ariko atihenda reka n'ijyambere ngende ngo ni kiyaya aho kuvuga ati umusozi raba uwo musozi w'ibigori David Harrison hari kintu ndumeje kubona zisitomate raba uyu musozi raba ahantu ngene hangana itomati urabibona ntituzosure kugaya ahantu benshi kenshi bakunze gusuzugura ngo intara ngo za ruguru ngo wapi ngo nta kigenda raba izi tomati wazi nkizi maze gushika Bujumbura cha tuvyibuha cha dutagata nk'ibigori byose maze gushika Bujumbura cha turonka akagari k'ibigori gasikeye neza cha ntangura kugira iki kugira amagara meza ndacabana nduga rero kugira ngo nze kumenya ahantu ngeze Muzinda ahantu hameze neza cyane gose nahakunze no kuri nahakunze mengo hari umuntu mbonye ni sawa papa meze neza no kwibariza akantu gato inkimaze ndakuramutse je banyita je donc ndi umenyesha makuru nagendeye muri kano karere ndabona hameze neza cyane gose ni yambere ngeze ngaha ndiko ndaranje mu Burundi bwose kungere buhagaze ni bwiza cyane hama nagenda bazo bamwe bambwiye ati ngo turi muri commune ngo Muzinda byo bari byo Yes commune Muzinda yahari commune Rugazi none commune yi ubu ni commune Mpanda yagutse intara yayo ni Bujumbura intara ya Bujumbura yinye yagutse urumva yuko bampenze harambwiye ati ngo ni intara ngo ya Bubanza bataragira itarabe intara yagutse yari intara ya Bubanza commune yari Rugazi mugabo rero kubera ari intara yagutse ya Bujumbura commune ni Mpanda nagushimiye cyane gose usanze wo muri aka karere nyene siho navukiye mugasanzwe mvuka mu commune nyene kiri commune ya Rugazi mugamba hanyene mu iki gice ca Biyabiriza mu Muzinda amatari bibi mbega ino umbona ari biki bikorebwa ino bikagendeka bigatuma abantu batera imbere ino kwisanzwe beshi barakora uburimi
abandi bakorora hari abantu usanga nkaho haruguru bafite amararo y'ingurube n'inka ivyo barafise kubikora bigatera imbere muga nk'ubu nk'ivyabirize kubera ko benshi bahora bayirimamwe imaze kuja muri oboha imirima myinshi nk'imwe baragiye barayonona muga barameze nk'ababihagarika kugira imirima imanze yere ndagushimiye cyane gose atubwiye neza yuko muri komine benshi babayeho mu buryo bw'ubugiri bwo korora abandi babaye mu buryo bw'uburimyi abandi babaye mu bintu bitandukanye ndumva neza yuko ibintu biragendeka aha undaneze cyane gose kuhashika kuko ndi hariya hakurya ndi hari yanye akantu kino niko kankuza niko gatuma ntagata niko gatuma mvyibuha nibavu ndakunze aha hantu ndagushimiye cyane gose kungera unyakiriye neza nagendeye iwanyu mani bageze namwebwe kandi mubandanye ibikorwa vyiza samurakoze turacabenda tutuga rero abantu bafise umutima mwiza harano nagiye mu ndamuramutsa gatsi umundamusumpiki hano usanga bafise inzigo ariko urumva yuko abanyabubanza bavuze aheje tubwiye yuko ari intara ya Bujumba ariko yagutse cyane gose urumva ndakunze abantu baho bameze neza cyane gose muvyeyi urakomeye nawe ruwino David Harrison aje navuga ati ndagenda ahantu bino mitwa bande irakoze Ivona usanze wubatse yego ubino ukora iki none wewe ndumurimyi wumvise uyu numurimyi bijya bintu ukunda kurima iyo binshikire hariya hakurya hariya mbandi ncambaho neza mbaho mvyivushe ngira amagara meza urumva yuko hariho uruhara wewe uvugize iki ubironkegram hariho uruhara ubifisemwe na wewe hama ndagushimiye cyane gose nagende haye muri kano karere kanyu ko kuyaga namwe kandi ndagushimiye none uri kumwe n'umufasha wawe yego ngiriye muri ndonka nakaryo baba kenyezi naye ko ndavuga maze igihe ndiko ndavuga ko niwe n'umukenyezi muna yuko arikoreye avuye gusatira ndazubugiye muhira yego usana bangaye batatu abanyeshuri higamwo babiri kandi iyo wagiye gusatira hakurya umaze kuronka barafungura cyane imari guhezagiye cyane gose baba kenyezi rero namwe mukure amaboko mu mpuzu urumva yuko no mu ntara ya Bubanza abakenyezi baho bakora ndagushimiye cyane gose imari guhezagiye ego David Harrison cameraman uyu munsi turakora umunsi ringo ntangure kugira iki hasi rimwe ntangure gukora ngo ntangure rinjire mu mihana ndabaramutse ko namaze no gusonza baravuga ati hano gwatsingo oya ngo je ngongera ruguro ngova mpishano nahantu hatari shano iryo jisano je ntavyo nzi je ngiye kora ahantu mfungura ko namaze gusonza ko ndi umurundi nabone n'abarundi so kumeze neza munda musebasi turamukanye sivyo kandi muca mu mpaku suko banyitaje do ntiwiruke mwana wakwitande wawe kace yiruka ingemba zo nawe ko wewe wakwita gute yo nanibaza yuko hi Bujumbura yuko akoga bibujumbura kari bafise amasoni kumbe na ruguru yo wandumiwe nazi yuko mwege nyina bino yuko mwege kari umushiza amanga gusa ndabashimiye cyane gose imani bahezagire sivyo ndi nyuma yayo ndaje gufungura iwanyu he nakimwe ngo tugendemo ndaronsinjya jimbere we tugende nani bagiye kwatsa micro bakunzi ba Ivyo TV aho ndiko ndaduka ntabwo yuko hose tuzogira iki tuzogirayo ahantu nahakunze ni sawa murakomeye wako nabagendeye aho ni vyiza kandi uzi turasangira ivya sasita suko abantu bino nabakunze cyane gose nabantu b'abanyamahoro bameze neza cyane gose nisaga mutama sawa banyitaje dor yego nanze ni Ezekiel yitwa Ezekiel mbe Ezekiel usanzwe bino yego hama ndakubaze mbe ino mu gace kibano ino bayita gute aha ni muzinda ni kumuzinda mbe muzinda ni komine canke ni ntara nukuvuga ni ntara ivana na komine Rugazi okay ndagushimiye cyane gose naje nagende muri kano kare ndiyamenda hashitse nukwinda nizewe cyane gose bakunzi ba Ivyo TV nakunze abantu bino nabantu bayaga neza banyakire neza sinkari Bujumbura onyagisha mbyato ngo mpa mahera urumva yuko ari hatari nukwinda gushimiye cyane hama ndakubaza ino nubuhebuzi ukoze bugende kugatera imbere mu buryo bwo mu mufuko cyubona bwo ngaha turarima hama tukorora bararima bakorora uyagizwa karabimbariye
bararima bakorora nivuga yuko rero niwe wabona ziyangurube dukunda kurya niwe wabona ziyampene dukunda kurya none ubyo kwa dukunda kurya ajya amateke imyumbati itomati umuceri ibigori biharage byose biva hehe mu bugume muzinda uko byose bivino ura yuko kandi sagasesha mu musiri ko ndabesha murabibona natwo turabicako byose mukezi rende ko ndabesha oya niko urabesha nukuri kwanza jama itaje dore bakwita gute Harerimana Fabiola urubatse yego ndubatse umunsi ngi wawe ngo tuduge nduze munye nkarange kububuye niyo nduze aranyime yuko ujya rimwe nawe ujya kara kamera nawe turasangira yego sawa David Harrison aremeye yuko naza kuronka izahani y'umuceri tugende rero nta kibazo ndabukunda yabwo ibigori yabwo imyumbati gose ndaburya nakunze cyane gose abantu bino mwakirana neza mama murakomeye yo mugwaye kiga mama mugwaye munda zagenze gute turashonje Jemvuye hiyo mu gisagara mvuga ati inji no kurya kuko tuvuga ati njya zose zivino cyaye nivyo babesha nagiye mbona ibigori vyihekanye ikiriki gusa ntacu sinza kubico mpitana oya ntavyo ronka ntabihari gusa ndabashimiye cyane gusomye ku mwanya kiriye ni rya mbere shitsino ariko nagiwe nakayashu kabize iva hibu jumbura hiyo bito mucarama urahabona niyo nje mva nta ni rya mbere ndashikaye nta n'umunsi umvise David Harrison nta ni rya mbere ashashikaye naje ni rya mbere singaha urumva tuce duhura n'umukenyezi besanzwe ubatse uracari inkumi ngiye uracari inkumi oyaye yarambwiye ati ngo aracari inkumi nayo ngiye ntangare ndayavuga ati abantu kwera bino ni saha kabisa hama ndagushimiye cyane gose urakoze kandi uvuze kugwaye mu nda haraza gukira hakizwane kimutampaye ibyonye haraza gukira so we vyizere gusa izera imana so sawa rero rya turi kumwe bamwita izera imana David yego no bishobora ati nawe wizera imana so ndagushimiye cyane gose rero yego mari bahezagire bakunzi bavyo Talent TV nageze mu ntara ya Bubanza ndacagenda asha mpakangeze ari hejuru ku musozi ha musozi bambwiye ngo nguri hejuru mu bicu sinze nza kushikira nawe nyene haro nuri hasi ne ngore uhangenekereze wo ndumvura hasi ngo uhangenekereze yarace yiruka yo shutinya kuvuga gusa ahantu nahakunze ndabukungene hameze raba ahantu n'ukuri kungene hameze ukungene hari poster ahantu kungene hari pose nongera mbwira babandi nyene babakinyi ba filme babakinyi ba comedy one iki kibanza tukunda kenshi kubona filme z'abashinwa z'abatanzania z'abanyamerika baza gukinira ngaha nk'ahantu hameze nk'ukunye gusa bo bariko barakina nk'ahantu hameze nk'ukunye abari montage urumva bakora ugitambara ukashara ko bakinira ngo hano ngo nkahanye ukana ko bakinira ngo hano ameze ngo nkungu bijya sivyo zaba ari montage ariko rero ikintu nkeje igihugu cacu cy'u Burundi ahaye sivuga ati ni montage nahageze ndiko ndahakandagira ni mu gihugu cacu cy'u Burundi naho bita mu ntara ya Bubanza muze muhashike muzosanga ari ahantu hameze neza cyane gose gusa ndiko ndagenda none ahantu mfungwa ko numva nashonje cameraman tugende watinya rero hasi no kundamutsa urakoze ndagushimiye cyane sister meze neza kandi nje gufungura iwawe nawe ufise basa upanze ubahehe none ni hehe ni Bujumbura nawe oya chutinya none yaragira ambwira ahantu baciye atinya wosanga wamuhaye agafana kugira ngo ntabivuge uyu muhu yaragira hambwire ndamusize ko mikro aciye yanga bijose ni vyiza kabisa vyino arabibona aho sameze neza kwe aho kuba ni havinja oya tavyo narinzi ni nkaba abana bakunda kuvuga twabaje ati amata ngo ava hehe amata ngo ava kwikinga
kubera bakunda kuyabona kenshi na kenshi ari kwikinga ntihamye yuko amata ava ku nka ingene nyarukiye renje imbere ndabona hano urabona urya musozi uri hariya hariya niho ngiye urakoze ndagushimiye ahubwo buratelefona mushika barashira kamazi y'ubugari ubwo yanze gusangira soko bakunzi ba Ivyo Talent TV nanezewe cyane gose gushika aha hantu ona yuko ndi hejuru ni sawa murakomeye ndana muzakanyamuneza no baramutsa je nakunze abantu bino bakomeye kibanyitaje dondo umunyamakuru nyavyo bita hiyo kure yibujumbura nawe bakwita gute banyitwa nitanga cyane sanze ubatse ngaha nyene mfasha hose hari oyayi yagiye kurondera usigara nyene usigara yo tunga tukugwa biguteye bine yagatwengo uraryohewe cyane abantu bino bararyoherwa cyane gose nanje nabakunze nabize niyashu gusa ndazi neza kwa nkiko ndagira ntembera abandi hirya ndaza guca ngakurya ceza usanga vyaheze ayira bisanga ndagushimiye cyane gose mari guhezagiye kubuyaze nanje hama ikindi kibazo mbega ino nibihe bintu ukora ino kugira ngo bitume utera imbere nico byumva nawe mu buryo bw'ngaha ku mufuko basi havumye iki canke hakunze iki cyane mu byo bakora abantu iyo tworonye itasha turakora urumva uyageze wakanga hageze umego wa kane ivy'uburimyi bariho batugaburira Niheza Bujumbura abano batugaburira cameraman reka ni umuhungu ushaka kuva hariya ubu ni bareka aranyereka inzira aho ndiko ndaca ndaguhanagura sivyo uraryohewe vuga rero twumve aratinya kuvuga bakunzi ba Ivyo Talent TV nakunze abantu bino n'ukuri Imana ibahezagire nabantu bakunda ibikorwa ni sa mama urakomeye banyitaje do mwe babita gute je banyitabona Imana Ivete uri mu karima kiwawe yego abakenyezi bino barakora sinkandi hari yanyu nkunda hari Bujumbura baracaryamye ariko urabona ino baracaryamye ariko woheje kurima ucuringika hariya bagaca bafungura nawe kaca binjiza amahera umva indasumbuye mbwira nawe shibira ku munzani umva indasumbuye kubera twe hari dushora nabo nyene bakaduha amahera urumva byose ni magiranire byose biruzuzanya ni gukura amaboko mu mpuzu abakenyezi ko ndazi namwe muragize iki murashoboye nona yuko afise umurima mwiza cyane gose vuba cyane tuza kumutembera basafuma basi niduharage duke hamwe n'ikigori sohoka muvyeyi Imana ibahezagire yego David Harrison ona hari hejuru hari niyo ngiye hamwe yambwiye ati niyo ngiye uratawe kuruha we ni waruha gashwaro kanje ngaka ndaguhanagura soko nanose umugenzi bakunzi ba Ivyo Talent TV meze neza makuru yawe banyitaje do bakwita gute Laisa umukobwa mwiza urakoze ndabishimiye cyane gose bagaha nyene hepfo gatoya aha gucyanye uve mu mazi yo guteka canke nayo kumesura none ndiko ndacakaraka uko acakaraka bakunzi ba Ivyo Talent TV ariko aracakaraka hari abakobwa bwase gute nta bitono kwikorera mu nta kinogira ariko reka aracakaraka avuye kuvomera umuntu acamuha amahera kandi amara kumuha amahera aha mu ndacasa neza soko Imana iguhezagire ubandanye uko ndabashimira za guca mu yagufungwa rero bakoze bakunzi ba Ivyo Talent TV uyu munsi vraiment ni so much ni sawa uranezerewe kumenga urashavuye uranezerewe mugira ko unezerewe yego aranezerewe cyane gose hano ngo bitwengera hari inyuma ona harukungira hameze neza ahantu hatagase cyane gose nahakunze iri nivomo ryabo bafite ivomo ryiza kandi amazi yabo ntigera kama amazi yaguma yisesa kandi nahakunze cyane ahantu hameze neza gose hari umusozi mbozi ziko za ushaka kugira kuduga
bebasha singenza kubigenza gusa intacu ndabengenza kubikora. Ya murabona hano mvuye hari yepfo kandi kuraduga ku musi nisaga papa murakomeye aho ni vyiza nakunze abantu bino bayaga neza cyane gose nta muri umwe turayaga ngo antuke nta rumwe arantuka uwo n'umugenzi kandi nakunze abantu bino kandi nawe yankunze soko wabonye ndakunda abantu bino nabakunze cyane gose naramvize neza akayasho kamugize uno we kagenda nyereka ino kungene hameze twakuhere hiyo ariko arandugana rero hagirika hangenekereza nahano meze neza cyane gose nahakunze reka mara induga umusozi abana bese gushika kuma kandi hashitse ince ndabiki gisagara cyose mu gihagaze rero cino hano meze neza cyane gose ndakunda. Barundi kazi murabona igihugu cuburundi igihugu c'amata n'ubuki igihugu kirimwo vyose igihugu catwibarutse igihugu c'amahoro gisharijwe n'ibintu vyinshi gisharijwe n'inzahabu gisharijwe n'ubwiza gisharijwe n'ibintu vyinshi cane gose. Barundi kazi murabona kabisa sagaseseshwa rumuri imisozi myiza cyane gose amataba meza cyane gose ibiyaya vyiza cyane gose ahantu hameze neza cyane gose nagiza kamwe cyane gose kuba nageze muri kino kibanza abantu babo bafise urukundo abantu babo n'abanyamahoro abantu babo bayaga neza abantu baho n'abantu bativuruga abantu baho n'abantu batari abano stress nakunze cyane gose kino kirere nakunze cyane gose aha hantu nona yuko igihugu gisharizwe n'imisozi myiza cyane gose kuri bajya abantu dukunda kwise ngo nabakinyi b'ivyamamare ahantu nkaha kugira ngo ubone ko barahakinira kenshi na kenshi ikunze kuba ari montage kenshi na kenshi bakunze gukinira ku bitambara ariko sagaseseshwa mu rumuri igihugu cy'u Burundi ikisigitambaza ko turafotora no twageze kuri tere na hantu hameze neza ushima unashima bayerekane muri video mubone yuko ari ukuri mubone yuko nahageze mubone yuko ndiko mvuga ibintu ntayiko ndababesha n'ahantu hameze neza cyane nahakunze hararyoshe ndi kumwe nagendanye n'umuproducer wanje umukameraman abikora neza cyane gose adateye amazi bamwita David Harrison nkaba nagendanye n'undi mugenzi wanje gose mfise ku mutima bamwita Emma King tukazi ko dukorera ku rubuga bita Mijo Talent TV tukaba dukorana n'umumanager umushefu wacu dukunda cyane gose bamwita Joseline Irankunda ndagushimiye cyane gose ahantu hose we Joseline uri kugira ngo ngere ngaha kugira ngo nkoreshe ibi bikoresho kugira ngo amajwi yanje abashikire ni ku ruhara rwa Joseline Irankunda uyu no wa mugenzi waje nababwira yitwa Emma King twama turi kumwe ibihe byose twama turi kumwe umwanya wose nakunze reha ahantu kandi nawe yamperekeje Emma King ndakubaze ahantu habonye gute marindira kwanza utaravuga ijambo na rimwe wewe uri umurundi utibeshe vyukuri genda umurundi adateye amazi ushima ndo umurundi vuka mu Kirundo hamwe haba ya misozi ibiri bitwa Shinge na Rugero aho hantu utahazi umva iyo niyo misozi nta niyo umenye hama Emma King aha hantu twagendeye uhabona gute vyukuri ngerageje kurabisha amaso yiwanje namwe abariko baradukirikirana muravyibonera hana hantu hatangaje cyane yego ntahantu himboneka rimwe kwisi si muri ibihugu vya Afrika ahubwo nisi yose imenye iki gihugu cacu c'u Burundi ikaraba ukuntu gisa boza kukitwiba yego ariko nifuza yuko abarundi mwese mufise ibyo mukora mukunda igihugu canyu c'u Burundi mwodufasha mukerekana ivyiza vy'u Burundi amakungu abazungu bamwe bakunda kuryoherwa no kunezerwa baze barabi no misozi yacu kuntu ari misozi myiza itemba amata n'ubuki bumva akayaga kaho nukuri ndabasavye muze mudufashe
guhayagiza igihugu cacu no kukivuga neza muzuba mukoze. Ni igihugu c'amata n'ubuki, sinogereza ngaho honyene, sinorekera ngaho honyene. Ubushize naraberetse Joseline Irankunda uwari we, abantu benshi bakunda kubaza imbego umuntu ari nyuma yabo bapeti, umuntu ari nyuma yabo bantu ninde? Oya banzurindire ni wanyereza aha hose, ariko banzurindire mbanze vuge, sivyo none uri umugenzi nasanze ino nabaza kuvuga vuga yego Uraza kuvuga kuva dutangwa ntaravuga hambare ngo ndabahamagarire umuntu nemera cyane gose kanza kekamaye nambura ishapo ndamwemera cyane gose abanze asige kwanza kamera yonyene ayite oya rendeka abanze asige kamera wenyene kwaza yonyene ayite hama azie nawe nyene avuga akajambo ni umuproducer wacu cameraman David Harrison kwanza na mikro yifatira ya Twashoboye David Harrison nkabandi wa mugenzi wanyu musanzwe mwumva kuri no TV ya Muriyo Talent TV ya nije ndi cameraman nije ndi producer uyu ni my friend nkabanda mita journalist j'adore ndamwibera cyane nakazira kiyo kamakanja muramo kumubwira ngo ndaryamye ya gusa nyene nuko nyene cyo vyumva nawe yageje kumvira nyene ugegeje kumviriza nyene pronunciation ya uri bakaba ari umugenzi wanje nawe nyene ndamwemera sana akaba yitwaye Making umugenzi wanje nyene tukaba twazananye muri bino bikorwa ya n'umunsi tukaba twagendereye ahantu bita Bubanza ya murabona abantu hasa neza cyane n'ahantu hatagase hari imisozi myiza cyane je bwanje bwo honyine nahashitse sinifuje gutaha muri kano kanya ndiko ndaharaba nkumva uburyohe buranyishe ya yego hanyuma murakoze cyane mukomeza kudufollowinga kuri page yacu no kuri channel yacu thanks mani bahezagire okay tubahanyene aha iwacu mu gihugu cisa aho navukiye Tenta hakunda nzohamamaza kugera hose kumpera zisi mvuga Burundi nico gihugu c'amata n'ubuki namwe murabibona ewe Burundi ngira ndakuririmbe sha bafere nzakonyene kwere sinobabe abakonyera ikazi ariko yagira avuga yuko agira ririmbe igihugu cacu c'u Burundi turakunda cyane gose Imana ibahezagire hama ndabibutsa yuko ku TV yacu bayita Muriyo Talent TV ngenda yabwiye ko nambuye ishapo ko ni TV nubaha gose bayita Muriyo Talent TV haba kuri Facebook ni Muriyo Talent TV haba kuri YouTube ni Muriyo Talent TV haba TikTok Muriyo Talent TV haba Instagram Twitter Spotify aho ushaka hose aho uherereye hose kirarubuga udusangako wandika Muriyo Talent TV wandika Muriyo Talent TV turashimye cyane gose turakunda Imana ibahezagire mwandabwira sabone kuri YouTube yacu keje vous benisse Imana ibahezagire mwarahezagiwe bye 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 bye